reka nsabe cyane utwara Académie de la Cuisine Gastronomique mu cyubahiro ciwe avyaguruke tugira ico tumubaza imbere ko avyaguruka acavyagwa idondore icyari ego tumuha icyubahiro. Murakoze. Ku mazina nitwa Niyongabo Jeremy, nkaba sanzwe ndi mu entrepreneur, nkongera nkaba n'ushinzwe ikigo ca Académie de la Cuisine Gastronomique, nkaba ndi n'umwe mu bafondateri bacu. Ego ngo Jeremy akaba atwara Académie de la Cuisine Gastronomique, akaba ari n'umwe mu bafondateri bacu. Ikibazo cangira cyambere ni mbega Académie de la Cuisine Gastronomique ko tubwiye ngo urumwe mu bafondateri bayo, mbega abafondateri ni bangahe? Abafondateri ico kibazo ntiwoshaka kuvugane bangahe, kuko igihe uri kuriyumvira iciyumviro muja hamwe muri benshi, ariko gushika ubu ntituri bake, twamaze kuba abantu benshi, tubwira tubandanye tubona mbe vision twatanguranye tuzoyishikako gute. Mbe vision twatanguranye tuzoshaka gute? Abaca ntabura ko umufondateri yazanye iciyumviro ari umwe, abasigaye bose nabo wagiye uraramura niba ntibeshi. Ego agora kuvuga rero yabandi umufondateri wa Académie de la Cuisine Gastronomique. Gituma ashaka kwaza mbega abafondateri bangahe nibajya mwicaranye mukayitangurana mugafashanya. Ikibazo cyambere kindi bazo nucagira ni mbega Académie de la Cuisine Gastronomique muko muragerageza gukora kugira ngo murabe ko twoshika kuri yambona kazoza. Ninde yatumye niyumvira Académie de la Cuisine Gastronomique? Ibi navyiyumviriye igihe nicara nkiyumvira ico umwuga wo guteka washikanyeko. Nari isanzwe ndi umufondateri, imbere yavyo nakuranye indoto yo kwigisha abandi kuva nkitangura kwiga umwuga wo guteka. Niyumvira ko ubwo bumenyi nzobuha abandi. Ico ciyumviro cyari kindimo cyane. Igihe nabona ko bishoboka, naratanguye gukora muri societe imwe yamfashije kugira imbono, ndabona ati urashobora gufasha ugwaruka rugashika, kubera ko narabona ko umugambi narindi ko ntivyakunda ca ciyumviro canje natangurana nkeza ivyigwa. Ca bituma niyumvira ati hamwe no kwiyumvira ikindi ciyumviro nka créa societe ugwaruka ruhuriramo, birashobora kuzofasha abantu benshi kandi ikaramura abantu benshi, kuburyo muri kazoza imiryango myinshi izobaho biciye ku bumenyi natanguje. Ego kuburyo ngo imiryango myinshi izobaho biciye mu bumenyi watanguje. None biciye mu bwo bumenyi nyene wabici witangura wisunze iki? Nike kintu wisunze kugira ngo utangure? Bien sûr. Ubwa mbere ico nisunze, narabonye ko igihe wofasha umuntu musanzwe uvyaye umwana kugira atambuke, uramumenyereza ukazura mufata ukuboko buke 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 buke. Ca gihe narindi ko ndigisha nkabona ko iyo vision ishoboka, niho niyumviriye ko by'ukuri nzofasha abandi bantu kandi bagire ico bavuyemo, kandi by'ukuri turi mu nzira no gutangura, twatanguye gushika ku mbono yacu kandi biko biragenda neza cyane. Ngo biko biragenda neza cyane. None mutanguye mwatanguriye hehe? Mwatanguye ryari? Uyu munsi turiko turahimbaza umwaka umaze turi mu bikorwa, kandi n'umunsi wo gutanga impamya bushobozi kuri promotion igira gatatu irangije inyigisho muri iki kigo. Nukuvuga muri ivyo mu mwaka twatanguye twarose uruhusha itariki 8 z'ukwezi kwa kane. Uyu munsi turi itariki 19 z'ukwezi kwa kane. Urumva ko umwaka uraheze kandi twafise ivyo twirata tumaze gushikako. Ngo murafise ivyo mwirata mumaze gushikako, ducira ku mayange 2 canke 3 mwirata mumaze gushikako muri Académie de la Cuisine Gastronomique. Ikintu ca mbere, abantu benshi bamaze guca muri iki kigo baramaze gutanguza imigambi yabo. Turabona ko bishimishije iyo umuntu ariko arakira abantu, ariko uzi ko ubumenyi yabukuye iwawe hariho umushinge wamuhaye kugira atere intambwe. Hariho abantu uno munsi yakora akazi ahembwa nk'ibihumbi 100 ku kwezi, yarashitse ngaha muri kino kigo uno munsi ugasanga arahembwa amahera arenga 300, 400,
hamwe umuhamagaye ku kazi iwawe 500 atangwarane kubimuha ubona ko by'ukuri arayamerita kandi yarayinjije. Urumva ko nk'ico ni gikorwa nimba warafashije umuntu agera ku 100 ukaza ubona arashitse kuri 500,000 mu kiringo gito cy'umwaka, urabona ko hari igikorwa gihambaye wakoze. Urabona ko ari igikorwa gihambaye wakoze. Nuko ntabandanije kwanza burya biraryoshe kugira ikintu ukagisangiza abandi, gupfana ikintu uri umwe nivyo bintu bibi cyane. Biraryoshe namba ari wewe ukarondera abandi nkawe ku buryo ejo canke hirya ejo utagihari ishusho yawe izisigare. Nuko urabona ko Jeremy yagerageje avuga ko hariho benshi bamaze kwishingira imigambi yabo n'abandi basigaye bakorera amahera yisununuye kubera baciye muri iki kigo. Mbega abo bose hariho nk'abangaye baba baje ngaha? Bamwe barafatiriwe ariko no mu bari ngaha ndibaza mu nyuma muraza ko yaga nabo bariho n'abari mu bikorwa ngaha byo no munsi bariko baradufasha ikorwa byinshi nabace muri kino kigo. Ndako badufasha ibikorwa ngaha ngo nabaciye muri kino kigo nimba hari 2 canke 3 baba baritegura ndazabwira tundabaza dukeya kugira tubandaye. Nuko twe tubandaye na Jeremy. Mbega ko tuzi bigorana cyane, burya biragorana cyane. Nanje ubona ngandi ndifuza gushinga ikintu gikomeye nkashika kuri yambona kazoza ejo canke hirya yejo nzobone ko ari ikintu nakoze canke harabona ramuye bishe maboko yanje. Mbega mwebwe kugira mwimvire kuyishinga byaraje uko nyene n'abahe babafashije ibyabagoye n'ibyahe? Si byaje uko nyene. Mu bisanzwe kugira utanguze ikintu bisaba ko ubanza ukicara ukiyumvira mbe umugambi ndiko ndatanguza uzoshikahe. Hama ikindi gushira imbere umugambi watanguje mbe nipfuza gufasha ndi. Mu bisanzwe utanguza umugambi nk'ubu uvuga ati ngomba amahera ngomba kubaho, mugabo uwagukurikiranye ntumufate ukuboko bya bindi wamubwira ko uzomufasha ugasanga ntaco uriko yabimufashamo. Mu bisanzwe ngaho ntushobora kwa avance. Mugabo nimba uhamagaye umuntu ukamubwira ati ndiko ndafasha abantu ibi, akaza akabona ko by'ukuri ararose ico yari yifuza, nta mpamvu nimwe ituma umugambi wawe udashobora kubandanya utera imbere. Kandi n'umunezero udasanzwe uriko wafasha umuntu ukabona ko indoto yawe yararangutse n'indoto y'uwo muntu yararangutse. Ukabona ko indoto yawe yarangutse n'indoto y'uwo muntu yarangutse. Burya mu buzima no kuzuzanya mbwa biraryoshe uko ikintu ari vision yabivuze ko ukavuga ufise icerekezo. None wewe ni gute burya biragoye kwegeranya abantu bakuze bafise ubuzima butandukanye cyangwa bafise byinshi bihangira? Abana bakiri bato burya bagenda kwishuri batagufungura hagira ibiki burya ni byoroshe bashinga ishuri. Mbwa abantu bakuze cyane usanga benshi bafise amaokipasi atandukanye, imirimo itandukanye ibokipa kugira uwegeranye cyangwa sensibilize ikintu biragoye. Mbega mwebwe mwabigenje gute? Aho kandi ndifuza ukamenya cyane ko nanjye ndabishaka. Mwabigenje gute kugira mwegeranye abantu bakuze cyane nkawe ko ndabona nta mwana arimo barakuze cyane baza kuronka imama y'ubushobozi? Mwabigenje gute mugitangura ubwa mbere? Abambere mwabigenje gute? Mwabegeranyije gute? Uyu munsi nabwiye kubera ari umwaka ndaza kukugira abantu benshi badufashije, hama biciye muri publicité, amaradiyo, ama eglise amwe yaradufashije kugira tumenyekanishe iciyumviro cyacu, tumenyekanishe projet tugiye gutangura. Inshuti n'abagenzi twarabituye turababwira umugambi tugiye gutanguza, hama bakatubaza ibibazo byinshi ariko bakabona ko dufise kazoza, bakabona ko vy'ukuri hamwe boduha umwanya ejo hari ico tuzohindura mu buzima bw'abantu. Bamwe baha umwanya ejo hari ico muzohindura mu buzima bw'abantu. Burya ibigora abagabo ibyabagoye n'ibyahe kugira mutangure amariske mwagiye muracamwe ko ari musanga atanguye ikintu nyuma y'igihe gito, nyuma y'amezi 2 abaje ikintu vraiment si cyanje nta nejo mbona akaca heba, ugasanga haciye nk'imyaka 5 atabona niyava, ugasanga ikintu ciye ko mu buzima bwiwe ni imyaka gusa. Mugabo hahandi ntiyakiri au niveau financier mu buzima ntiyakiri. Abenshi rero biroroha gutsinda ishuri ariko gutsinda ubuzima n'irindi shuri. Ubuzima n'irindi shuri ushobora kuba wa mbere ku ishure ariko wagera mu buzima bikanga. Mbega mwebwe mwisunga iki kugira ngo mubone ko
bigenda biza ko ndabona umwaka umwe iyi mikangara igira kangahe mugira muramure nyuma y'umwaka umwe uheze mutanguye. N'urugwaruka rugira gatatu. Urwaruka rugira gatatu. None mwebwe mukora kuri kiye civugo ko ndabona umwaka umwe gusa imikangara igira gatatu ntivyoroshe burya biragoye cyane. Icivugo cacu kiriho ngaha ni Académie de la cuisine gastronomique l'excellence culinaire au cœur du Burundi. Ego igifaransa ni cyinshi ko abize si benshi batubwira mu kirundi ciza tugatahura twese. Nukuvuga Académie de la cuisine gastronomique ni mu kirundi ni nkuko twovuga ikigo gishinzwe gutunganya ibifungurwa mu buryo bubereye. Kandi icivugo cacu nuko igikoni cotera imbere kikaba umutima w'u Burundi. Igikoni cotera imbere kikaba umutima w'u Burundi. Ariko vraiment ibyo duca mu byinshi bashaka gusanga abacanega ari benshi, abakinjitsi hari igihe usanga batabaha agaciro gakwiye, kandi rero burya no gufungura neza biri muri novuga ko bushikiranganje bw'amagara y'abantu naco ni cyiza cyane mufite cyo muterera. Burya udafungura neza ni ubaho nanga dufite amagara meza nuko tubayeho dufungura. Mbega ko tuzi abakinjitsi nivyo barashobora kuyakorera amafaranga ariko ugasanga bivanye n'agaciro babaha nigakwiranye n'umwere bimeze. Mbega mwebwe ivyo biramaze kubashikira, iyo bibashikiye mu byitwaramo gute? Mu bisanzwe gucika intege niyo ngorane. Kenshi nkunda kubwira urugwaruka ntibaze bigere bacika intege n'umunsi n'umwe, kandi umuntu niwe yiha agaciro. Mu bisanzwe nta muntu n'umwe abura agaciro, ahubwo bivana n'ukuntu wakarondeye. Mu bisanzwe agaciro ntiwakarondera ku nguvu, ahubwo ukoresha ibikorwa. Novuga yuko abarundi ko baratahura ko ubuzima butangurira ku meza. Nico gituma muri iki kigo twakira abantu benshi batandukanye. Haro abaza bifuza gufungura neza muhira iwabo kugira bahindure ubuzima bwabo. Hariho abaza bafise intumbero yo kwitunganiriza imigambi. Hariho n'abandi baza bafise intumbero yuko ubu bumenyi barose baburonderamo amahera azobafasha mu buzima bwabo bwa misi yose. Rero urumva ko ari imice itatu. Iyi mice itatu novuga ati bose basenyera ku mugozi umwe. Warumbaje ati je nimba byageze kunshikirana byifashe mu gute? Musanzwe byovana n'intumbero uba ufise ubwa mbere. Urashobora kuvuga ati mbe umuntu ankengereye dushwane bigende gute? Haro umunsi byashika nkakorera 10,20 ntitahira, ariko nabanzi mbe nzoshika hehe mu buzima? Nukuvuga nta muntu novuga ati nubwo yafashe nabi uyu munsi ntiyombwira ngo ingona gombe bya 10,20, ahubwo navuga ati mbe ni nakwitwara ko neza ejo uzoshikana hehe. Iyo niyo ntumbero utegerezwa kugira mu buzima yo kubona ko umuntu naho yo gufata nabi ukwihangana kwawe kwashobora kugira ikindi kintu cubatse kugira ejo bizogucira inzira. Ego umva ngo byose intumbero, ufise intumbero ngo gufata nabi, ngo ufise intumbero biraheza bikoroha. None objectif ni yahe ntumbero ufise yindi, ni yahe vision, nike kintu mwifuza gushikako muri Académie de la cuisine gastronomique mutarashikako kikiri nk'indoto muri Académie de la cuisine gastronomique, nike kintu mwifuza gushikako mutarashikako? Iyo uriko urakora igikorwa ubwo mubona ivyo kongeramo ni nka kujya nawe wubatse inzu urabona ko nawe isiga amarangi ameze gute, urana ko ukwiye guhindura amarangi. Hariho ibintu byinshi turiko turakora muri Académie. Nk'ubu twarateguye ishure ryitwa master class rizotangura mu kwezi k'umunani. Ni ishure rishobora kumara indwi imwe rizofasha abahinga mu byo guteka cyane cyane bafise ubumenyi, bamaze kuronka ubumenyi, rikazobafasha gutanguza imigambi yabo. Nukuvuga muri iryo shure intunganyo izoba iriho rizoza riraba rimwe mu mwaka rizomara nk'indwi imwe. Nitwaba tuvuze ati tugomba gutangura gukora imivinyu, tuzokora imivinyu, ibintu byose biri ngaho icija ku isoko. Nukuvuga ni ishure zo kwitaba abantu bafise imigambi gusa. Nitwaba twivuze ati ni patisserie,
tuzovuga ati ubu tugomba dukore imikate, tugomba dukore amabiswi, tugomba dukore amagato, ubwo nyene acaja ku isoko. Ni ukuvuga umuntu azoza muri iryo shure azovaho afise intumbero yo gutangura imigambi yiwe atana kimwe gisabwe. Atana kimwe gisabwe gutangura imigambi yiwe. Mufashe tumukomera amashi cyane. Ndabona benshi batandukanye, abasangwa ngira baza guhabwa impamyabushobozi imikangariza gusohoka uyu munsi, ariko ndabona n'abashitsi. Aba bashitsi hariho nk'abo bifuza kwinjira muri Académie de la Cuisine Gastronomique. Mbega abo bifuza gukwerekeza hehe byogenda gute? Mbega ko ico kibazo kwanza ni mbega ejo canke bishitse ejo canke hirya ejo we nka fondateur Jeremy nka fondateur de la Cuisine Académie de la Cuisine Gastronomique utakiri hafi, urazi ubuzima buragurana, ntagiye ushaka gufata rutemikire ukaja kure cyane. Mbega Académie de la Cuisine Gastronomique izoguma ihagaze ku buryo izoguma igerageza kwishaka kuyambona kazoza cyangwa ntayo nyene umaze kugenda nayo izo kigenda? Dufise umugambi yuko naho bizoshika tugapfa Académie izobandanya ibaho. Académie izobandanya ibaho. Mbega nicyo kintu cyo twizeza ku buryo twovyizera? Nico bituma turiko turashaho formation nyinshi zigiye zitandukanye. Formation zizofasha abantu kugira batunganye imigambi. Dufise umugambi wo kugira abaformateur bagiye batandukanye. Nk'ubu mu kwezi kwindwi tuzoba dufise ishure ry'abana gusa muri grande vacances rizofasha abana bo kuva ku myaka 6 gushika ku myaka 15 kugira bige igikoni. Ikindi turiko turabona ko turakeneye abandi bantu binjira muri Académie kugira tuyikwiza mu Burundi bwose, bishobotse tuyijane no hanze y'u Burundi. Ngo bishobotse tuyijane no hanze y'u Burundi. Muri amasaha ibaregereza imbere, ariko mbe ndasaba muri no mikangara haba yarategurwa umuntu umwe gusa, inzogira akabazo ndamubaza umwe gusa abaritegura, ninagira ngo ndamuhamagara aca yegegwa imbere mbere ko tubona n'abandi bahaciye. Umwe gusa muri abanza kuramuguye umunsi, ninagira akabazo ndamubaza aze gucaboneka byihuse. Akandi kabazo rucambaza mubaho gasunika rugi, ni mbega n'ikihe kintu musaba? Burya abadukuriye ni benshi, nta mukuru abura mukuru we, cyangwa mushaka kuba mufise abafasha ukuboko, abapartenaire. Mbega abapartenaire bafasha ukuboko ake ibikorwa bya Académie de la Cuisine Gastronomique baba bahari? Cyangwa n'ikihe kintu musaba ariko baratwumviriza? N'ikihe kintu musaba abakuru baba bari ngaha cyangwa bakora ko babona ku ma media atandukanye? N'ikihe kintu musaba abadukuriye? N'ikihe kintu musaba leta muri rusange? Ikintu dusaba leta nuko yoshigikira iki gikorwa, kuko uyu mwuga urafise agaciro kadasanzwe, niho ubuzima bw'umuntu butangurira. Uyu mwuga niwo ugize ubuzima bw'umuntu wese, kuko ushobora kubaho nabi canke ukabaho neza biciye ku isahani. Rero turasaba leta ko yodushigikira, turasaba n'abandi bose bifuza kwinjira muri Académie de la Cuisine Gastronomique, turahari, bazododore tuzobugururira. Ego umva murasaba ngene bafata ukuboko, kuko burya ubuzima ngo buca ku isahani. Burya n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwarabisodona bwarabivuze. Nyakubahwa Ridwine Baradahana ryari bako ndamubaza arongoye ubushikiranganje ubushikiranganje w'ivy'amagara y'abantu, yarasiguye neza ko burya n'ifungurwa ziri zubaka zigatuma n'ingwara zimwe zimwe zigenda kure, kandi namugomba kumwigisha benshi mubaramura. Nuko reka nagushimire cyane, nugenda kubaza akabazo rero kanyuma gasunika rugi, abipfuza kwinjira muri Académie de la Cuisine Gastronomique ukwerekeza he, ubigenza gute, hasabwe iki? Mbega ho baremerewe cyane mwarakwije? Turacabakira, tuzoheza itariki 23 abifuza kwinjira. Frais d'inscription 20 000, participation 400 000 kwiga 20 midi, après midi 450 000, ikiringo cyo kwiga n'amezi 3. Ikiringo cyo kwiza n'amezi 3. Ngenda gushimire cyane Jeremy, mufashe tumukomeye amashi menshi cyane. Burya ni benshi bazi ibintu ariko batazi kubitanga, ni benshi cyane. Burya nabize ni benshi ariko bikagorana ko bafasha. Burya biraryoshe cyane ugize ikintu usigira abandi, ubufashije n'igihugu, ubufashije no gushika kuri yambona kazoza y'igihugu cyacu. 2040
igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere namambwira ugwaruka nyikosha ibiganiro kuri Teka FM benshi barankurikirana mugana iterambere ry'ugwaruka nawe ukunda kwivuga kenshi abajene benshi usanga yiranda kiri muto avet kombye ujeve mandabona mengo nta byiza Imana yaneguriye no ushaka gutera imbere utaragerageza abenshi baragerageje n'imyaka 5 irahera basanga umuntu yakunze birashobotse nuko rero bajene ntibugacika intege kirazira kwicara gerageza kiba kimufise nk'indoto kirakunda Jeremy urumva ko yatanguye afise vision kandi abona ko ari umuntu abushitse nyuma umwaka umwe gusa akabimikanga bigira gatatu nivyoroshe cyane bisaba kwikomeza bisaba kubona yuja ko akenshi udafise yuja abenshi bakuyovya ni benshi abaguhamagara muri byinshi ni benshi ariko bamaze kugira yuja uzoshika kandi nuko reka sabe umuntu umwe gusa muri imikangara iza gusohoka uyu munsi umwe gusa afashe yegereye hano imbere ndamubaza twasubira ko twice dutatu gusa azobahejeje umwe gusa baba ngo ndi muto sindi gito yego kandi acyari muto nibwo butindi nta kidashoboka upfa kuba gusa wumva ko ushoboye kandi ufise yugana amufashire yidondore atubwire izina giwe atubwire nico Académie de la Cuisine Gastronomique yamumariye mucamake. Ku mazina nitwa Nizigimana Aristide. Ndashima Imana kuba yarampuje na Académie de la Cuisine Gastronomique kuko ni kigo kidasanzwe kumbure gikora nibidasanzwe. Gikora nibidasanzwe ndi yatumye uza muri Académie de la Cuisine Gastronomique. Novuga plus ukugendana n'abantu kandi bafise indoto nzima ni nayo mpamvu vyatumye duhura n'abaciye muri Académie de la Cuisine Gastronomique nisanga nanje muri uwo muryango. Wisanga nawe muri uwo muryango nawe wabikoze wisunze iki kwisanga muri uwo muryango ni kimwe nawe wabikoze wisunze iki? Icatumye ndabikora nuko nabonye harimo ibyiza byinshi kandi mbona byo byonshikana kwiterambere ndetse nanje hakazogira ico abazo nkurikirana canke abo tuzohura naye nzogira ico nzobamarira bitewe n'umuryango wa Académie de la Cuisine Gastronomique. Ego ngo bitewe n'umuryango none ni gute wabonye wabigishije mbega yarabahaye ubumenyi uko vyategerezwa urabona ko nawe ejo cyane hirya ejo ko twumvise ari abatwara amahoteli ngaho yo gukenera urabona ko bishobora cyane yo tugaruka kwiga kandi wabishobora gute ubona nike kintu ubona yakwigishije utaruzi uvuga nti njewe ndashoboye iki nubwo nombwira ngo nanjye nigisha abandi iki ndagishoboye nike kintu ubona ko ushima kuno munsi akoronka impamya bushobozi nike kintu ushima ku buryo n'umushefu yonga yogenda gutwara avuga ni uyu muntu azonkorera kino kintu nike kintu wishimira uzi utaruzi wakimenyeye ngaha mu kigo ca Académie de la Cuisine Gastronomique. Apare yuko novuga ko ikintu no banishimira no banaramenye gusumba ibindi byose icambere co Académie de la Cuisine Gastronomique kintu canyamukuru nahise mbona ba dushingirako kijanye n'icisuku kiri ku rwego rwo hejuru kuko ni naco dutangurirako hama kuco nize mbona ati uno munsi ndashoboye ni vyinshi bitandukanye ariko ndacakeneye no kumenya ibindi. Icambere no munsi ndashobora kuba no kwihingurira mayonnaise sauce tomate ndashobora kuba no yikorera ivyo byose byatewe n'ikigo Académie de la Cuisine Gastronomique kandi nibisuguti nyene ivyo ndashobora kuba no bikora. Ego mikate nyene nayo nyene nuko nyene mikate nayo nuko nyene nimbega ko tuzi benshi bakora ubumenyi ngaho cyangenda kuburyamika urafise iyo ugana nawe urafise ejo cyangwa urabona ko uvuga ngo je ndakwiye kino kintu ngaha ejo nzokora gutya nabona ngiye kwitangura ikintu canje niya indoto ya office kintu niya vision ya office niyo ugana bo vision yiwanje fise ni yuko ubumenyi nakuye ngaha ntigezwa kuzoja nanje kuzobubyazamwo umusaruro nuko reka tumufashe tumukomera amashi menshi cyane tunamushimire urumva ko yamenye gukora amasosi tomate na mayonnaise atarabishoboye nta bindi barashikako atwidondore atubwiye namba yabaye promotion ya kangahe murakoze. Ku mazina banyita Kanyana Emeline hanyuma nkaba nize muri promotion ya kabiri.
Kanyana Emeline ngo yize muri promotion ya kabiri umva sikera cyane haciye amezi makeya ni mbega bamaze kubaramura muri Académie de la Cuisine Gastronomique byabandanije gute? Bamaze kuturamura byadufashije cyane. Je mu kuvyiga ndibuka nari meje gukora ama stage mu gisata c'ikiganga nico nakurikiranye. Hanyuma tukiri muri chômage turinde ko batubwira amanota sinzi naciye ko yabipostinze ndamubaza mbe bigenda gute kugira ngo umuntu ashobore kwiyandikisha. Barambarira bambwiye niho nacanza kwitura ababijeje ndabituye ndiga plus ngenda ndavyiga ndabona akamaro kavyo ndabona ibintu byinshi nanje ntarinzi ko nokora. Mu nyuma baraduha impamyabushobozi baduhaye impamyabushobozi sinzi waje nkuko nyene nko kuri uyu munsi acashobora ko mbwira ati ko warakoze ico gikorwa ata muntu umwe wagishije inama ndakwemereye akarusho ikiniki akikanyemerera by'ukuri byaramfashije mugabo sinabaye nk'ibikurikirana cyane ngo mbe no bikora bivanye n'ishuri. Apare y'ivyo ndafise bikeya nanje mpingura naba narakuye ngaha ndetse no kuri batonya banje canke bakuru banje harabona bituye nabonye barumva ko babikunze. Baravuga ko babikunze ariko je sindumva neza nk'akantu nyene wowe washiseho kazima mugabo ndumva ko hari wakwemerera akarusho yumva ubumenyi ufise. Reka tumushimire cyane Kanyana Emeline umva ntanegura ikigo arashimira ikigo gushima cyane burya bituma n'abandi bumva ko bigisha kandi batanga ivyo bafise. Tumushimire cyane kumera amashimwe cyane